rero hariho recommandation nabonye ijanye ihawe ubushikiranganje bw'ubutungane yuko boshira na application iteko rijanye nuko abanyororo abafungwa bokora ibikorwa vy'iterambere. Iyo ryo teko ryaratowe nibaza ko iteko ryatowe rikemezwa n'umukuru w'igihugu cyacu Burundi riba rigiye mu ngiro. Ni kuri iki kijanye no gukoresha aba bakoze ivyaha cyane cyane abafungwa dans les travaux d'intérêt général. Itegeko ryaratowe mugabo nkuko urongoye umugwi yabivuze ntiriraja mu ngiro kandi c'est une contrainte aussi no kumugwi. Nagomba rero mbaze ni mbega ico umugwi wa warakoze ni giki kugira iryo tegeko rije mu ngiro, ndetse ico bosaba inzego zitandukanye coba ari giki. Prison avuze ngo ntashobora gusohoka, ngo bambwiye hejuru ngo ntashobora gusohoka kandi yarekuwe n'ubutungane. Umuntu akavundira ngaho yari yarasohoye mu ngasho akagumayo ngo kubera ngo byavuye hejuru. Je byanashikiye ndasohokwa, ariko bazanye biye de la justice bose barahunga ngo dufise ngo wekazira kusohoka, bose barahunga. Nuko sinashe ntabagwa n'Imana bakamvugira ngo ashobora gusohoka mubwo bari bagiye bahunze basati ntushobora gusohoka wewe. Iyo ni kanshikashike n'abandi benshi bakaronka biye de la justice mugabo bakabwira ngo ntusohoka. Ivyo bintu none abatwara ama prison bafitiye uburenganzira kubikora kuguma inzu. Akambere nashaka kubaza ko atubwiye yuko hari ibisabwa kugira ngo CNDH je muri category A naba bavuze statut A, nashaka niba atari bikinyegezwa kugira ngo twumve yuko biba bikenewe byose bihari hama tukavuga muri category A yo bitubwira. Cya kabiri ni ikintu kimaze igihe kivugwa kandi gishobora kuba corona gateka kazi na muntu mbere n'amaraporo amwe agasogwa ibijanye n'ikosorero mu mabohero, ibibanza ngo vy'ikosorero aho umuntu akugwa aho yo yarapfungiwe hamwe n'abandi akajanwa handi hantu. Nagira mbaze rero abarongoye umugwi CNDH twara tuvyumva mu mpimba n'ahandi ico babivugako ko vyemewe mu bijanye n'agateka kazi na muntu. Nagomba gushimangira ko ikintu ko abantu bafatwa hama ntibasubire kumenya irengero. Naho mperereye hariho abantu bigeze gufatwa shika batanu ngo bari mu nama, abantu bafatwa ku murango izuba riva, bafatwa n'abajeje umutekano kuko abantu bafashwe saa sita, abantu babibona mugabo ntitwase kubona irengero. Rero nkabaza ko mbona mufise mu la collaboration entre les institutions politiques, ama organes sociale politike bose muvugana, iyo raporo yoba yarabashikiriye, nimba yarabashikiriye nk'ayo maraporo bashikiriye nk'abantu hajejwe gateka kazi na muntu, iyo miryango yabuze ababo muyifashiki mubahumuriza gute? Kuko twebwe baratwituye turavugana n'abajejwe inzego, warumva yuko bavuga ati twebwe abantu ntituzi ko byagenze baduteranya turavugana n'abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano ko vyabereye mu ntara Muramvya komine ya Kiganda, ariko twarabuze ikintu twashobora kubafasha. Bo bavuga ati none ko aba bantu bamwe barabakozi ba leta twomenya ko batakihari tukaronka nabo attestation de décès mu muryango ukashobora kuronka cyo tubavana cyo umuntu abuze umuntu. Ejo umugwi iyo hageze gutanga raporo nk'iyi twifuza yuko bashobora kuza bagira parallelisme bakagira nka evaluation kugira ngo berekane uko byari byifashe mu minsi heze, bakerekana rero ukuntu hari ibintu byagiye birahinduka byerekana le progrès. Aba n'abashinga amateka hari mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe, inama nshinga amateka yari yashashe. Aha bakaba bari batumiye umukuru w'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu Dr. Sixte Vinyi Nimuraba. Yari yaje kugira ngo abahereze raporo y'ivyo bamaze kurangura mu mwaka w'ibihumbi 2020 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2021. Aha rero mbere yabajijwe n'ibibazo bitari bike. Mweje kuvyumva kuri ivyo bibazo byose Dr. Sixte Vinyi Nimuraba umukuru w'umugwi CNDH yatanze inyishu. Nagira
ndamumenyesha yuko twahanuye guhera ku nzego zo hejuru cyane duhereye ku rwego rw'umukuru w'igihugu ku bintu bitandukanye byofasha kugira ngo igihugu cyacu kimere neza kandi gitahurwe mu twigoro dutandukanye twakozwe mu by'agateka kazina muntu. Nibaza ko umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu uri muri bake batanze ivyiyumviro kandi birashe kugira ngo imigwi itandukanye yoroherwe, duhereye ku bamenyesha makuru bo muri iwacu tukaja kuri iyi ngingo iherutse yo kurekura abanyororo, eka no mu byo guhana bimwe twita kurwanya impunite. Ibi navyo nyene twarabikoze ku nzego zitandukanye za administration, ba musitanteri, ba buramatari. Igihe cyose twaba tubona yuko hari ikitariko kiragenda neza, tugaruke no ku rwego rw'umutekano nk'igipolisi. Iyo tubonye ko hari ikintu cyagenze nabi twarabaha impanuro bikwiye. Ubundi yabajije ku bijanye nuko vyoba bikenewe, cabajijwe na babiri, turatomboye kuko hariho waciye amwishyura gushiraho amantene mu maprovinsi canke ku manivo mato mato birakenewe cyane. Ubwa mbere kubera itegeko rirabidusaba, hanyuma ubwa kabiri mu bikorwa dusanzwe turangura turabona ko hariho inkuru zimwe zimwe zidushikira zitevye canke ntizidushikire kuko tutaba dufise umuntu ari hafi, canke niyo turonse amakuru twebwe nta burenganzira dufise bw'uko twandika inkuru tutabanje kuyitohoreza twebwe nyene. Ntidushobora kugira nk'abandi bajya basoma kuri Twitter ngo bace barungika, tubanza gushikayo. Ni kuvuga ko nk'umuntu ari Gitega akaba ari warabana Cankuzo kugira ngo aje gutohoza ivyabaye icendajuru, urabona umwanya bitwara, ariko mu gihe twaba dufise umuntu ari hafi aca asimbirayo bikoroha. Hari uwabajije ku kintu coba carakozwe kuko hari uwatanguye avuga abakomiseri barekuza abantu. Nagira mvuge ko nibaza ko cavuzwe kutariko abantu ntibarekuzwa n'abakomiseri, ahubwo abakomiseri bagira plaidoyer bakerekana bagasoma amategeko icavuga, hanyuma ministère public canke umuprocureur akaba ari wafata iyo ngingo. Tubitandukanye, ni kuvuga ko umuntu amurekuye aba yabonye ko amategeko vy'ukuri atangurusha guko amurekura, si twebwe nta burenganzira tubifitiye. Hanyuma ku maraporo atanga ibihushanye n'ibiri mu gihugu ko twoza turagira icyo tuyavuze ko, nibaza ko ari kubanza tukaraba neza kuko hari umuntu yandika kugira yandike ni nk'umutego adutega kugira ngo dute umwanya ha gukora akazi tujejwe tugende kunigana n'iyo raporo, kandi akabazi ko ivyo ariko arandika atari ivyo. Ni kuvuga ko umwanya uza kumara uri kurarondera aho hantu iyo quartier yanditse itabaho, ni kuvuga uri kurakora ibindi bimwe bimwe turashobora kubibeshuza, mugabo twebwe ntitwofata umwanya turavye manda ikivuga. Twebwe dusaba gutanga situation y'agateka kazina muntu kwimeze, twebwe turayitanga kandi iyo mu bundi buryo ibibeshuje ivyo wundi muntu yavuze. Hanyuma honorable Hakizimana Leopold yavuze cyane kubijanye n'ibitigiri abafunzwe ari byinshi cyane, ngo vyo babiva kuki. Icambere nuko twomenya ko amabohero aheruka kubakwa menshi igihugu kicikukira. Ni kuvuga ko kuva igihugu cikukiye ntibubake amabohero, ibitigiri bikabandanya by'abantu biduga, n'ivyaha niko biduga kuko uko abantu babaho ari benshi niko nibitigiri vy'ivyaha bikorwa ari vyinshi, ibitigiri bigaca biduga. Hanyuma mugabo ntitwibagize ko hariho n'abandi babifisemo uruhara, usanga vy'ukuri bashize imbere, biranditse muri raporo, bashira imbere gufunga umuntu ha gushira imbere ubundi buryo bwoshoboka kugira ngo dushobore kumukosora, kumuhanura tutarinze kumufunga. Hanyuma icyo tujeje twebwe si ukubaka amabohero,
oya mugabo ni ugusaba haba leta haba abafasha Burundi kugira ngo abo bantu bafunzwe babe mu buzima bumeze neza kurusha ego ntibuba neza nkuko baba bari muhira mugabo babe mu makondisiyo acceptable. Nico gituma twirirwa turatanga amaraporo kugira ngo abantu bamenye yuko ari gikenewe mu mpimba canke mu bundi busho bashobore kugira ico bakoze. N'ubu twabibashikirije twizeye ko abashinga amateka muzoca mufasha kugira ngo mu mategeko leta yemeza hajemwo korohereza abo bantu baba bafunzwe. Nkiri ngaha bati mbega none muravugana n'inzego z'ubutungane? Twe turavugana kandi si kuvugana gusa n'amaraporo turayabaha, ariko igituma umuntu yaciriwe urubanza atarekugwa, igituma umuntu aheza umunyororo akagoma afunzwe, nagira mbonereho akaryo ko gusaba banyakubahwa abashinga amateka ko mwotuma ko umushikiranganji ajejwe ubutungane hamwe na procureur general de la République akishura kuri ivyo bibazo ko twe biraturengeye. Kandi icyo noshirako nuko twebwe twatanze amaraporo akwiye kandi tukagira n'imibonano kugira tubereke yuko ibi bintu biriko biracafuza igihugu. Honorable Terence yabajije ati uko amatora yagenze muri rusangi ngo ariho ibintu bidasanzwe vyakorewe cane cane abanywanyi b'umugambwe SNL. Nagira amenyesha yuko abakomiseri n'abakozi ba CNDH mu matora baragize igikorwa kidasanzwe cyo kwishikira mu bice bitandukanye vy'igihugu, kandi raporo twarashikirije inama nshinga amateka hamwe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu yerekana twebwe ingene twabonye ibintu. Turemeza ko hariho inzu za SNL zaturiwe mugabo kandi turandika ko hariho n'inzu za CNDD-FDD zaturiwe. Turemeza ko hariho abakubiswe mu migambwe itandukanye. Ivyo rero twe tubonye ko ata mukuru w'igihugu canke umuntu ari mu nzego zitwara igihugu ashigikiye ati wewe genda ukubite naka, ni kuvuga ko nta violation de droit de l'homme ibirimo, iba ari violation de droit commun. Nikirikora nuko mu busho bumwe butandukanye twaravye twasanzeyo bamwe mu bantu bakoze ivyo vyaha. Twere ico dushira imbere ni yuko umuntu akoze icaha ahanwa, mugabo mu gihe umuntu akoze icaha ntahanwe, aho rero duca tubona ko habayemo violation de droit de l'homme. Hanyuma nshishikiriza yuko nibaza ko muri SNL mudaharira yuko twakoranye inshuro zikwiye haba imbere y'amatora canke imbere y'amatora, kandi CNDH yarafashije ku buryo hari kugwa abantu bashika hafi 200. Nibaza ko aba honorable bari ngaha batompaririza. Hanyuma ikibazo kijanye na tableau na tableau yo kwerekana ku ntara ingene ibikorwa vyagiye birakogwa, turashobora kubigira mugabo uzosanga raporo bwa mbere batubwiye ko raporo twandika ari nyinshi ari nini, tugize impapuro 156. Ni kuvuga ko nitwashiramwo ayo matableau comparative muzosanga ari raporo y'impapuro 600. Mubidusavye mukabona ko muzozisoma, twebwe nico tujejwe tuzogenda tuzandike. Mugabo ico twababwira itugira compilation, mugabo tuba tubuzi intara na commune n'umutumba ico caha cakorewemo. Ati kuri televiziyo turakunda kubona igipolisi berekana umuntu yagirizwa icaha. Twe muri CNDH tuzi ko kwerekana umuntu yagirije icaha bikorwa n'ubutungane, ntibikorwa na gipolisi. Hanyuma nibwo butungane nico bita peine complémentaire, ni kuvuga ko umuntu aba yakoze icaha kirengeye baramuhana mugabo agaca barenza ko ico kindi gihano. Iki naco ni nsubira kubasaba muzobaze ubushikiranganje bujejwe kugira ngo babahe umuco bikwiye. Honorable Martin yashimye ati muri kino gihe hari amashirahamwe amwe ariko arashira ingufu kuri ivyo
bintu byo kugira ngo ntidushobore gushika kuri statut ego turabibona mugano bamenyesha ko nka yose n'amashirahamwe atacemewe n'amategeko y'u Burundi ni kuvuga ko nka benshi muri bo ntibari mu Burundi ariko iciza nuko muri izi ngendo turimo zo kurondera statut A haza hariho amashirahamwe aza yaremeje akemanga ati ibikorwa komisiyo ikirakora turabishima kandi turabona ko ikwiye gusubira kuri statut A aho ni nk'amashirahamwe amwe ari mu Burundi kandi ngiriye ko nkavuga nibijanye n'amarezo honorable deuxième vice président yakibajije twe turakorana neza n'amarezo des institutions des droits de l'homme kandi nayo ari mu yari karadushigikira kugira ngo turabe ko twosubira kuri statut kuko barazi ko ivyo turiko turakora ari bikorwa vyiza kandi biriko birafasha igihugu ati ubuzima bw'abanyororo twebwe ibijanye n'ubuzima bw'abanyororo bari indani buraba administration yaho kuri prison ni kuvuga ko ntitwinjira dans la gestion interne y'ama prison nico gituma twebwe gusa umunsi twabona umuntu yahohotewe tuteza gushikira ujejwe ako gasho kugira ngo tumubaze ingene ibintu vyagenze hama tukandika raporo kandi tukanahanura ibi bijanye n'iki kibazo babajije c'ababarizwa igufa kubera batatanze ibuji canke ikindi navyo nyene murazi ko bitemewe n'amategeko ariko dutegeza guca tuja kuraba amareglement d'ordre intérieur y'ayo mazu ico avuga hanyuma tukanahanura eriko hariho n'igihe usanga abantu bataronse umwanya ukwiye wo gusoma amategeko kugira ngo bamenye ikizira nibaza ko mu baduhanuye ko mu vyigwa twoza turatanga twoza turigisha ivy'agateka kazina muntu abakomiseri bajejwe ivyo kwigisha turi kumwe tuzoraba ingene tubishira mu ngiro tuze turigisha abantu batahure amategeko niki nyene kijanye ni wavuze ivyo kwigisha burya bamwe muri administration ntibazi ivy'agateka kazina muntu kandi amategeko amwe ntibayazi usanga musitanteri ari wafunga akaba ari wafungura ugasanga opeje nta jambo afise mugabo ugasanga bigizwe no kutamenya nibaza ko mu minsi ya vuba kandi turiko turabitegura tuzoraba uburyo bubonetse tugashobora kwigisha umwe wese agatahura ko ubuzi butandukanye hanyuma ibisabwa kugira CNID hashije kuri statut A biri muri le principe de Paris igikuru nuko umugwi werekana yuko waranguye imirimo yawo yo kujanye gukingira agateka kazina muntu kwigisha ibijanye n'agateka kazina muntu ku buryo bwigenga yerekana ko udahabwa amategeko na leta canke n'izindi nzego zitandukanye ibi rero nivyo twerekana kandi nibaza ko bigenze neza turashobora kuzoyironka naho atakwemera utabanje kubona ko ushitse kuri iyo ngingo umuntu honorable Bigirimana Zeno yabajije ati umuntu agafatwa n'inzego zijejwe iperereza umuryango wiwe ntushobore kumugemurira nabi wabo twe tuzi yuko amategeko arekura ko umuntu wese afunzwe aronka de visite mu gihe rero ho bashitse umuntu ntaronka iyo visite arashobora gushikira izo nzego kugira ngo abaze canke natwe bikenewe ko kuko ari habahora baduhamagara bakatubwira ati dukeneye kuja kuraba umuntu ariko ntivyakunze turabizi ko muri komisiyo ari abo tumaze gusabira hanyuma bakabaha ubwo burenganzira niki kijanye n'uwabajije ikibazo c'umudame Kaneza abaza ati yahora afise uburenganzira bwo konsa umwana bakamumuzanira mugabo ubu ngo babara bumwatse no bamenyesha yuko nibaza ko kuva gifatwa ubwo burenganzira ntabwo yari afise nibaza ko CNIDH ariyo yahamagaye inzego zitandukanye ikayibwira yuko bateza kumuha accès ku mwana kuko na les droits de l'enfant ziba violé kandi baravyemeye ubu rero ko mukitubwiye kandi tuzosubira tubaze kugira ngo tumenye imvo kandi namwe turakibatuye ko namwe mujejwe abene gihugu mudufashe tubaze
hanyuma tumenye imvo zoba zarabitumye kuko turabizi ko igikorwa cyose kiteza kuja dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Hanyuma ku bijanye n'ibi bikorwa vy'iterambere rusangi, Honorable Nestor yari yabajije ati mbe umugwi wawe warakoze iki? Iki kibazo tumaze kukibona tukabona ko ari kibazo gikwiye kwicarirwa cyane n'igihugu. Twarashoboye gutegura amahugurwa y'inzego zitandukanye z'igihugu kugira ngo dushobore kuganira ku vyokorwa kugira ngo aya matravaux d'intérêt général ashobore gushirwa mu ngiro, ariko ku munota wa nyuma ubushikiranganji bw'ubutungane bwatubwiye ko bidakunda ko barekura abantu babo kuko ngo basanzwe babifise kuri agenda kuvyo bategeza gukora mu mwaka. Nibaza rero yuko bazobikora vuba canke bakatwegera tukabikorana kuko twe twajije kwitegura, hanyuma bitabaye naho nagira ndabatume nk'abaserukira bene gihugu ko modufasha kugira ngo inzego zitandukanye zitahure akamaro kici. Uburenganzira bwo guhabwa akazi twabo travaye, nibaza ko birazwi, amasezerano mpuzamakungu, amategeko y'igihugu arerekana ko umuntu ateza kuronka akazi baravye ubushobozi bwiwe. Nibaza ko sinatahuye neza umugwi yashatse kuvuga woba udashikirwa, mugabo mu gihe hoba hariho muri bijya biharuro birekurwa n'amategeko, mu gihe hoba hariho ubwoko umugwi woba udakwije, ivyo yobishikiriza cyane cyane ivyo biri muri competence y'inama nkenguzamateka ikabiraba kugira ngo ishobore kubihinyanyura. Mugabo twebwe gushika ubu ntitwari bwamenye ko hoba hariho ubwoko bwoba bwarakumiriwe muri ibi bice. Hariho icyabajijwe kijanye n'ikumirwa canye kumirana. Aha twibukanije Uburundi hari amasezerano mpuzamakungu canye amategeko mpuzamakungu Burundi bwaratifiye, notamment le pacte international des droits civils et politiques, aho nko muri hari aho bavuga yuko nino peut-être discriminé pour une appartenance politique canye religieuse ou autre. Aha ngira ngo wabivuze muri ngaha mu Burundi hari ibintu twadukwiye kwikibuka. Bavuze droit yo kuronka akazi, none ko akazi ari kimwe gituma abantu bashobora kubaho neza. Ubu turavye nk'umwe karorero ibiriko biraba actuellement, ubu avec WhatsApp ibintu byose biri hejuru, amadekret yigwa arasinywa, nta muntu umwe w'umusenera ari yarahabwa dekret. No kubera iki rero twari turabarundi, nivyo rero kumbura umuntu aba yashatse nko kuvuga ugiye kuraba iriya du point de mesure umenga rero hamwe bamwe abari abasitwaye ahandi naho kamenga ntibaba bake babasitwaye. Ivyo rero navyo mu bitera ingorane nivyo navyo birimwo. Hanyuma nkuko babivuze namwe bwo nyene mwaduvuniye akagohe, dusabe kumbure banyagoye muri amashinga amateka ibibazo by'inkoramutima mudufashe abashikiranganje baze tubibabaze, kuko murumva yuko n'abandi babona yuko bikwiriye, kuko novuga ni umwaka ugira uhere dutanguye ibikorwa pas une seule question orale pas none ivyo byose none bizoheza bikowe gute? None ya contrôle de l'action gouvernementale mumva ko naho nyene natwebwe biriko biratugora. Mwodufasha tukaraba yuko kumbure ivyo navyo nyene vyogira, murumva yuko les soucis ne manquent pas mu mpande zimwe n'izirakoze. Niyo komantene nashaka kugira.